abakunzi ba Coco Blessing TV mumeze neza. Jewe meze neza ndakomeye. Nanje nyaza ko nawe mumeze neza. Jewe meze neza. Uno musi naje kugira dukore kandi nabemere ko zokora ama sandwich. Uno musi tugira dukore sandwich au thon. Thon ubwoko bwa poisson buba buri muri boîte. Thon iyi igurirwa mu alimentation ugiye ukavuga uti shaka thon bazoyiguha ariko thon awiri to y'amavuta. Ku bantu badafungura amavuta hariho amato ari sans huile atagira amavuta ariko iyi inye ifise amavuta. Ndaza kubereka ingene tuyikoresha dukuyemo ayo mavuta. Hanyuma turakoresha itomati, turakoresha ibitunguru vyera, turakoresha na mayonnaise, turakoresha kandi na fromage, tranche za fromage, turakoresha kandi n'imikate. Turaza gushiramo umunyu naga poivre noir gakeya. Turaza kwicisha mu mashini kugira tuyitoste, tuyishushe gato. Ubutafisi y'imashini ntagire stress. Arabikora agafungura umukate uko nyene kuri byose biraribwa ata mashini urenze gukoresha. Mugakwera ndagafise reka ndagakoresha jewe. Ariko utagafise nta ngorane. Thon rero ni mwayibonye byose birahari kugira ngo dushobore gukora iyo sandwich yacu. Ca ndabereka rero ingene tubitegura kimwe kimwe dukore sandwich yacu. Tujye tubikate. Igitunguru rero mugikata duto. Igitunguru uragikata duto kuko urumva ni muri sandwich. Ubu rero tugomba dushiremo ya thon twabereka. Turayugurura, turagabanya ya mavuta, turakuramo ya mavuta. Twababwiye ko ari thon avec huile. Turakuramo ya mavuta kubera ko aya mavuta tuyashize muri sandwich ntibikiri sandwich kubera ya mavuta. Turayakuramo. Ku bantu bafise imyaka myinshi yagiwe haruguru gato hariho sandwich, hariho thon zitagira amavuta. Tugarushemo umunyu, umunyu mukeya. Ku bantu batagira umunyu mwowihoza mwowikawusha. Twashizemo umunyu ubu ngo banongeremo poivre noir nayo ihindura akagu itume iryoha. Aga poivre noir gakeya. Tugiye dushiremo ibiyiko bibiri. Tugiye tubicange rero. Tucange ya thon, ducange ca gitunguru, ducange ya mayonnaise, ducange ya tomati na wa munyu na ya poivre noir. Tubicangisha ikiyiko ni fourchette. Tugiye dukate umukate. Nabwiye ko umukate wari wose ufise ukora sandwich. Hama tugiye dushiremo ya thon twameranja n'igitunguru mwe twameranja na tomate. Twashizemo n'umunyu muke. Ko udafungura umunyu yo wihoza yo ureka. Hanyuma akayifungura gutya nyene.
tugiye dushiremo agatonje ka fromage. Ndashiramo tranche imwe ya fromage. Tranche imwe ya fromage. Ok, ubu rero tugiye tuyishire muri ya mashine yacu yashushe. Turindire gato. Ok, sandwich yacu rero yahiye. Tugaca tuyikata sandwich yacu, tugaca dushira ku isahani. Abakunzi banje rero, ya sandwich oton irabonetse ngiyi. Barara ko ari sandwich yoroshe gukora kandi isaba uburyo buto. Uretse aho gato nyene karazimvye gato, ariko iyo uyiguze uyiha abantu benshi, uyizimana abantu benshi, abana n'ufise abana 5 urabagaburira neza kandi ukabagirira ga specialité ka weekend. Umukate wari wo wose, ariko ufise abashitsi biteka uzogara umukate wa Cafe Gourmand ni mwiza cane. Hama aha rero mugihe ushaka sandwich iri accompagne, urashobora gutegura amafiriti ugacushirako ngaha gacha sandwich accompagne. Canke naho ugiye muri restaurant ukabona menu yanditseko sandwich oton, uzomenye ton icarico, uzomenye ingene ikorwa, uzomenye ikintu gira ufungure icarico. Nuko rero itegurwa, mumfashe gupartager aka video gashikira abantu benshi bashoboka. Ikindi mwaramenye kuzimana abashitsi banyu, ariko naka umunsi uzogategurira abashitsi bazoryoherwa ko zobahinduriye ni keza kandi nikamenyerewe. Karibu kandi rero ntiwibagire kugira partage, ntiwibagire kugira comment, ntiwibagire kandi kugira subscribe. Merci. Hariho yindi sandwich izokurikira, sandwich oton nyene ariko irimwo avoka.